Mwiriwe canke mwaramutse yivanye mu wese aherereye. Bakunzi banje, Jesse n'umufana w'amahodi, ariko no munsi nshimye kuvuga ino audio kubera ngewe cyane. Nagira menyesha abakunzi banje abahereye bose kunarayemejeje umwaka wagenze neza, umwaka w'amateka ku gihugu cy'u Burundi. Rero nagira nshimira abarundi umwe wese ahari mu mihingo y'isi bari mu mahanga. Ndabashimira ko mwakoze kuntera intege. Abashigikiye mu bihe bitari byoroshe naciyemo, abashigikiye mu by'umunezero ndabwire nti merci cyane. Ndabwire ubutumwa bwanyu bwaranshikiriye, uko mwagaragaje umunezero mu makomisiyonari imwo bivanye ingene mwose agaragaje umunezero narabibonye cyane. Abantu baje kunshigikira ku munsi wa competition, Imana bampezagire aho bari hose narababonye, hari abo twaramukanije. Abantu bo mu Burundi ndabagire nti banyandikiye mu ma province atandukanye, ubutumwa uko babugaragaje bwose bwarashikiriye. Nzobabwira merci ku munsi wa gatatu isaha 2:15 ku kibuga citiwe Melchior Ndadaye abazoza kuntegera. Ndababwire nti merci, ndababona. Hama nagira nshimire abanyakoha bandukiye ubutumwa butandukanye, ibyo bintu biratera intege cyane. Ntibagiye umuryango wa nyimicubahiro umujamo w'abajene, message yandungikiye narayibonye message iryoshe cyane itera intege uri ku kazi, byarandyoheye cyane. Hanyuma abakunzi banje n'amateka mashasha n'intango, umwaka uza ndabarindirije ibintu byiza cyane gusumba. Ariko ibyo bintu byose uganda bishikeko binsaba uburyo. Nagira nibutsa abantu mu mabanki, abantu muri marketing barasinziriye, abantu bo mu entreprise yaba ya leta canka yigenga, abantu muri marketing barasinziriye. Ndi ku isoko banyegere banshigikire dufashanye, maze tubandanye twandika amateka turi kumwe, twandika amateka ku isi turi kumwe. Bizonyohera cyane ndose abantu banshigikira mu bijanye n'uburyo. Hanyuma ico novuga abakunzi banje mu wese aherereye, icigwa naronse nuko intsinzi nziza kuyishikira bisaba kwihangana, kandi ikintu cyose ciza gisaba igihe, bisaba kudacika intege. Sinacitse intege kugira nshike ahangeze, nongere ntere iteka igihugu. Murakoze, Imana ibampezagirire nakabaye.